Bakunzi b'isamizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristu, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya Mutima Mweranda. Kaze dutege yompi kandi tuzirikana ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi w'umukama ugira wa 23 mu gihe gisanzwe, umwaka wa liturujia C. Muri kumwe na Patiri Leonidas Ntakarutimana, ashinzwe igisata cyo kumenyesha amakuru muri diocese ya Ruyigi. Ngaha rero aho dusanga ibisomo bitegekanije uyu munsi. Isomo ca mbere tugisanga mu gitabo c'ubwitonzi kigabane c'icenda, akarongo k'13 gushika akarongo k'19. Izaburi y'ico gisomwa ca mbere ni izaburi ya 89 canke ya 90 bivanye n'igitabo cakoreshejwe. Igisomo ca kabiri tugisanga mu ikete umutumwa Paulo yandikiye Filemo, akarongo k'9b gushika akarongo k'10 no guhera ku karongo k'12 gushika akarongo k'17. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Luka Mweranda, igabane c'14 akarongo ka 25 gushika akarongo ka 33. Yaga mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ubwitonzi. Ninde yoshobora kumenya imigabo y'Imana? Ninde yoshobora gutegera ico umukama ashaka? Ivyo abagenewe gupfa bahora biyumvira bigarukira hafi, ivyo bahora bifuza birahindagurika. Kako nyene umubiri wagenewe kubora uraremera umutima. Ya nzu y'ibumba ikaremereza ubwenge ivyiyumviro vyinshi. Biratugora kumenya ibihano ku isi, ibiri hafi turiruhisha cane ngo tubibone. None ninde woshobora guhishura ibiri mwijuru? Bisubiye kandi ninde yari kumenya ico ushaka utabanje kumuha ubwenge no kumurungikira uvuye mwijuru umutima wawe mweranda? Uko niko inzira z'abantu bo kwisi zagorowe, uko niko abantu bigishijwe ivyo ushima, ubwenge wabahaye bukabashikiriza urukiza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mukama wamye uri amahungiro yacu kuva kera na rindi. Mukama wamye uri amahungiro yacu kuva kera na rindi. Abantu urabasubiza mu ibumba Mukama, ukababarira uti bana b'abantu nimusubireyo. Mu maso yawe imyaka 1000 imeze nk'umunsi w'ejo wahise canke nk'igishingo kimwe c'ijoro. Mukama wamye uri amahungiro yacu kuva kera na rindi. Ubajana nk'uko isuri itwara bagaca bahura n'itiro, mu gitondo bamera nk'ivyatsi bikura, mu gitondo birakura bigashurika, ku mugoroba bigatemwa bikuma. Mukama wamye uri amahungiro yacu kuva kera na rindi. Nutwigishe guharura iminsi yacu kugira ngo dukerebuke mu bwenge. Ewe Mukama garuka, uzogeza ryari? Niwirimbuze mu vyugirira abasavyi bawe. Mukama wamye uri amahungiro yacu kuva kera na rindi. Nudukwize urukundo rwawe mu gitondo ca kare, niho twoheza tukamara umunsi wose mu karirimbo no mu kanyamuneza. Ubu ninahazwa bwawe Mukama nibudusagire, nudushimangirire ivyo dukora n'amaboko yacu. Mukama wamye uri amahungiro yacu kuva kera na rindi. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Filemo. Mwananje nkunda cane. Jewe Paulo naho nabaye umutama nkaba nubu ndi mbohe kubera Kristo Yezu, hari ico nshaka kugusaba cerekeye Onezimo, wa mwana wanje nivyariye mu ngoyi. Niwe rero nkurungikiye, kandi uyo ameze nk'umushaha wanje. Nari n'iciyumviro c'ukumuzigama hafi yanje ngo ankorere mu kibanza cawe mu ngoyi ndimwo kubera injiri, ariko ntavyo nashatse gukora,
ndakugishije inama kugira ngo iciza ukora ntikive ku gahato ariko kive ku gushaka kwawe. Kumbure icatumye atandukana nawe umwanya mutoyi kwari ukugira ngo umusubizwe imyaka yose atakiri nk'umushumba, mugabo asumba rwose umushumba, abe mwene wacu mfise ku mutima, nawe arushirizeho kumukunda mu bantu no muri Kristo. Nuko rero niwaba wemera ubucuti dufitaniye, numwakire nk'uko yoba ari jewe wakiriye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aleluya, aleluya. Tamanzurira umuco w'amaso yawe ku musavyi wawe, unyigisha imigenzo yawe. Aleluya. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka mweranda. Muri irya misi, abantu isinzi bari bamugendaniye, Yezu arahindukira ababwira ati, umuntu niyazi wanje ntiyankese na nyina, umugore n'abana, bene wabo na bashikiwe, mbere n'ubuzima bwiwe, ntashobora kumbera umwigishwa. Uwutikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire, ntashobora kumbera umwigishwa. Ninde muri mwebwe yoshaka kubaka umunara, ntabanze ngo arabe ko afise ibiwujuje, kugira ngo amaze gutangura ntawute ari urukangara, bose ngo bamutwenge bavuga bati, uwo muntu yatanguye kubaka umunara ariko wamunaniye kuzuza. Canke nuwuhe mwami yoja gutera uwundi, ntabanze kwiyumvira ko abantu biwe 10,000 bashobora gutsinda uwuje kwivunisha 20,000. Atabishoboye arungika intumwa gusaba amahoro, wa mwami akiri kure. Uko niko wowe wese muri mwebwe adashobora guheba ivyo atunze vyose, adashobora kumbera umwigishwa. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Uwudahevye ivyo atunze vyose ntashobora kumbera umwigishwa. Mutima mweranda, wewe uri mutima w'ukuri n'ubukomezi, turaguhaye ikaze. Kaze uduhe kuzirikana no kubakira ubuzima bwacu kuri iri jambo ry'Imana tugaburiwe uyu munsi. Kaze Mana mutima mweranda. Bavukanye, ibisomo vyo kuri uyu munsi w'Umukama wa 23 wo mu mwaka C bitwigisha ivyo dutegerezwa kwitwararika kugira ngo tube abigishwa ba Yezu. Nkako, igisomwa ca mbere twakuye mu gitabo c'ubwitonzi kitwigisha kwemera kwigishwa n'Imana yonsa ishobora kwigisha umuntu ibiyihimbara, kuko umwigishwa nyene ategerezwa kumenya ico umwigisha wiwe ashaka. Ninde aba yaramenye ico ushaka iyo wewe udatanga ubwitonzi ngo urungike na mutima mweranda wawe avuye mw'ijuru? Uko niko inzira z'abari kw'isi zagorowe, abantu bakigishwa kandi bakakizwa n'ubwitonzi. Zaburi yo kwitsa igisomwa ca mbere nayo nyene ni igisabisho gishikirijwe Imana, aho tuyisaba ngo itwigishe guharura imisi yacu. Twigishe rero guharura imisi y'ubuzima bwacu, niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi. Igisomwa ca kabiri, agace k'ikete Pawulo mweranda yandikiye Filemo, kitwigisha ko dutegerezwa kwakirana nk'abavukanyi bakundwa muri Kristo. Pawulo mweranda
arungikira Filemo Onezimo umushumba yahindutse. Pawulo asaba Filemo kudasubira kuraba Onezimo nk'umushumba, ko yomuraba nyabona nk'umuvukanyi mukundwa wiwe kandi amufitiye akamaro. Ndabibutse ko Onezimo yari yatorotse ava kwa shebuja Filemo, kandi ko iyo umushumba aramutse abigize uko agatoroka, itegeko ry'Abanyaroma ryaratomora ko uwo mushumba yubahutse gutoroka ko yaca ahanishwa igihano co gupfa. Onezimo rero yaragize ubwoba aca ahungira kwa Pawulo. Niho rero mw'ikete Pawulo yandikiye Filemo twumva rikamusaba kwakira neza Onezimo uwahoze ari umushumba wiwe. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Luka Mweranda twigisha ko kuba umwigishwa wa Kristu bidusaba kumuhitamwo ata kintu na kimwe tumubangikanije. Dutegerezwa kumugomwa kuruta ibindi bintu vyose. Ntako Yezu ati, udahevye ivyo atunze vyose ashobora kumbera umwigishwa. Bavukanye, munkundire muri ibisomwa vy'uyu munsi ndabasabikanirizemo inyigisho zitatu zoshobora kuduha umuco ku vyo Kristo adutegereza kugira ngo tubashe kuba abigishwa biwe. Inyigisho ya mbere, ukumenya kurondera ukuri duciye bugufi. Inyigisho ya kabiri, itegeko ryo kwicara. Inyigisho ya gatatu, ivyo umwigishwa wa Kristu ategerezwa guheba. Inyigisho ya mbere, ukumenya kurondera ukuri duciye bugufi. Ninde azoshobora kwiyumvira ico umukama ashaka? Biratugora kugereranya ibiri kw'isi. N'ivyo dufise tubishikira turushe. None ninde yotohoza ibiri mw'ijuru? Aka gace k'iki gitabo c'ubwitonzi kaributsa ko umuntu ari naho ageza ko adashobora gutahura vyose. Umwanditsi w'ico gitabo arongerako ati, ninde aba yaramenye ico ushaka iyo wewe udatanga ubwitonzi ngo urungike na mutima mweranda wawe avuye mw'ijuru? Ko niko inzira z'abari kw'isi zagorowe, abantu bakigishwa kandi bagakizwa n'ubwitonzi. Aha turahatahurira ko umuntu wenyene ubwiwe adashoboye gutahura inzira z'Imana kiretse iyo Mana yonyene ubwayo imwihereye ubwitonzi. Umuntu yama afise aho ageza igihe cose aca urubanza, igihe cose arondera guha agaciro ibi na biriya. Yama rero akeneye mutima mweranda kugira ngo atohoze kandi ashikire ibitunganye, ibihimbara umukama. Umwigishwa wa Yezu wese rero ategerezwa kurondera ukuri aciye bugufi, kuko uko kuri arondera kuraturengeye cane gose. Amaze kukumenya naho ategerezwa kugushikiriza aciye bugufi. Uko niko Papa Benedikto w'16 yabitwigishije agira ati, guca bugufi konyene niko gushikira ukuri, kandi uko kuri niryo shingiro ry'urukundo ibintu vyose vyubakiyeko. Ibiri kw'isi ni binini cane gose. Umuntu ashobora kumenya ibi vyerekeye vyose. Woba uzi neza ko uri naho ugeza igihe utohoza ukuri kwerekeye ibibera muri iyi si? Nimba uzi ko udashobora kubimenya ko ukuri kose kuko uri naho ugeza, ni kuki wihutira guca imanza udafitiye ivyemezo? Sindamusiga. Mbega ubwoho, woba uzi neza ko uri naho ugeza mu vyerekeye gutohoza ibitunganye, ibihimbara umukama? Nimba ubizi, ni kuki utambaza mutima w'ukuri we Musa ashoboye kuguhishuka ukuri kose? Bavukanye, ubu rero nitubimenye neza ko hariho ukuri ubwenge bwa muntu budashobora gukabakaba, uwo muntu atemeye kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. Bidutege yompi Augustin Mweranda ico abivuga ko muri za nyigisho yatanga ku vyerekeye amazaburi. Agira ati, Imana yaranditse ku bisate vy'amabuye ivyo abantu badashobora gusoma mu mitima yabo. Turafise rero itegeko ryo kwicara kugira ngo dushobore kumenya uko kuri kutari mu mitima yacu, ariko Imana iduhishurira mu vyanditse vyeranda arivyo Kristu. Uko niko Ige de Saint Victor abivuga, nk'uko tubisanga mu kanimero k'134 k'ikatekisimu y'Eklezia Katolika, ahanditswe ngo ivyanditse vyeranda vyose ni igitabo kimwe rudende, kandi ico gitabo ni Kristu, kuko ivyanditse vyeranda vyose biyaga Kristu kandi bikarangukira muri we. Inyigisho igira kabiri, itegeko ryo kwicara. Ninde muri mwebwe yoshaka kubaka umunara ntabanze kwicara
ngo arabe ko afise ibiwujuje, canke uwuhe mwami yoja gutera uwundi ntabanze kwicara ngo yiyumvire ko abantu biwe 10,000 bashobora gutsinda uje kwivunisha 20,000. Inyigisho imwe dukura muri iyi migani ibiri, uwerekeye ukubaka umunara n'umugani werekeye indwano, uko ubuzima ari Kristo ari ukubaka no kurwana. Ivyo bikorwa bibiri bisaba ukwiyumvira, uguhozako, ugutegekanya, indinganizo no kurimbura. Niho rero dutegerezwa kwicara tukiyumvira ako nyene. Ugukurikira Kristo si igikorwa coroshe. None ubwo jewe ndafata umwanya wo kwicara kugira ngo niyumvire ivyerekeye ubuzima bwanje, indagano zanje, umuryango wanje, umubano w'Ukristo ni paruwase ndimwo. Ubwo vy'ukuri ndafata umwanya wo kwiyumvira ku ngaruka ivyiyumviro vyanje, amajambo yanje n'ibikorwa vyanje bifise mu buzima bwanje bwite no mu buzima bw'aho mbaye. Bavukanye, mbega vyoshoboka ko tugira imbona kazoza y'urugo ruteye imbere mu myaka 3 canke 7 mu gihe tudashoboye no gutegekanya ibikorwa vy'umunsi umwe rudende canke ivy'ikiringo runaka c'uburimyi? Mbega ubwo jeho ku munsi ndafata umwanya n'imiburiburi w'iminota 15 kugira ngo ndinganize canke ndimbure ibikorwa vyanje bijanye n'uwo munsi. Ninaba ntabikora ndiko ndaja hehe? Twebwe tuzi gutegekanya ivyerekeye ibikorwa vyacu vy'abantu, ubwo vyoba bishika tugafata umwanya turi twenyene canke turi kumwe n'abandi, tugaca irya nino ivyo dukora kugira ngo turabe ko vy'ukuri buhure n'ico Kristo yifuza, ntitubidehe. Burya kugira ngo dushobore guteza imbere ubuzima bwacu bw'umutima hamwe n'ubw'igihugu cacu, turabwirijwe kwama dufata umwanya w'agacerere kugira ngo twiyumvire. Nitwame twibuka ko ubuzima bukura mu gacerere. Uturorero notanga n'utu. None ntimubona ko ivyatsi bikura mu gacerere? Ntimubona kandi ko n'umwana akura mu gacerere? Iyaba ibimera vyose canke igikura cose categerezwa gutera urwamo, nde yoshoboye kuba muri iyi si? Na Papa Benedicto w'16 aratwigisha muri rya kete inyigisho Caritas in Veritate, urukundo mu kuri, ku kanimero ka 79, ko umuntu atera imbere igihe yiganiriza kandi akaganira n'umuremyi wiwe. Kuko iyo ari kure y'Imana umuntu arijigwa kandi akaba nta magara. Faustin Mweranda nawe yama twibutsa ko umuntu atagira agacerere atazopfa kabaka vy'ubweranda. Hako nyene, erega ni muri ako gacerere nyene Kristo aheza akaduhishurira ivyo dutegerezwa guheba kugira ngo tuba bigishwa biwe. Inyigisho igira 3, ivyo umwigishwa wa Kristo ategerezwa guheba. Udahevye ivyo atunze vyose ntashobora kumbera umwigishwa. Kugira ngo tuba bigishwa biwe, Kristo adutegereza guheba ibintu 3. Ubwa mbere, umwigishwa wa Kristo abwirizwa guheba ubucuti bwose bumubuza gukunda Imana n'umugenzi nk'uko bitegerezwa. Nkako ategerezwa gukunda Kristo cane gose kuruta uko akunda abo mu muryango wiwe, eka mbere n'ubuzima bwiwe. Umuntu niyaza iwanje ntiyankese na nyina, umugore n'abana, bene wabo nabashikiwe, mbere n'ubuzima bwiwe, ntashobora kumbera umugendanyi. Turazi neza ko Yezu ashaka ko dukunda abacu. Yezu rero ntaduhamagariye kwanka abacu, aduhamagariye nyabuna kwanka, gushishwa, tugata nk'akanuka ico cose kiri mu migenderanire yabo dusangiye umuryango canke abagenzi, ariko kitubuza gukunda Imana n'umugenzi nk'uko bitegerezwa. Ubwo nta migenderanire ufitaniye nabo mu muryango wawe canke abagenzi bawe ikubuza gukunda Imana kuruta vyose. Niho rero Faustin Mweranda aheza akavuga ati, twishura abavyeyi bacu tugira duti, bavyeyi ndabakunda muri Kristo, ariko sindabakunda mu kibanza ca Kristo. Kristo ategerezwa kugira ikibanza ca mbere mu buzima bw'umukurikira. Ugukurikira Kristo nuguca mu makanda yiwe, ukumera nkawe, kwiyumvira nkawe, ukubaho nkawe, ukwikorera umusaraba nkawe. Ubwa kabiri, umwigishwa wa Kristo ategerezwa guheba ishaka ryiwe kugira ngo abashe gukurikira Kristo. Ukwiheba, uguheba ishaka ryawe n'umusaraba ushobora gusa kwikoregwa mu rukundo ufitiye ikintu kiruta kure cane gose ico uhevye, mu rukundo ufitiye umuntu mukuru turuta cane gose
kandi uwo nawe si uwundi ni Imana. Ubwo none mu buzima bwanje Kristo arandutira cane gose abandi bantu n'ibindi bintu nshobora kwishimira. Uwutikorera umusaraba wiwe ngo ankurikire ntashobora kumbera umwigishwa. Ukwikorera umusaraba si ukuronderera ibiduhimbara mu bubabare n'uburyo bwo guhayagiza ububabare, ariko ni inyifato duhitamwo kubw'urukundo dukunda Imana n'abantu. Noneho vyongeye, ntawe utazi ko ubuzima bwo nyene ubwabwo bwuzuye ibigeragezo. Ukwikorera umusaraba rero ni ukwakirana urukundo n'ukwizigira ibigeragezo vyacu, vyaba binini canke bitoyi. Umukama nawe aduhamagarira kubisangira nawe, kuko ari we Musa ashobora kubihinduramwo ibitugirira neza. Ivyo nivyo bituma Augustin Mweranda asenga agira ati: Mukama ntuhinduka, ariko urahindura vyose. Ariko kugira ngo dushobore kuba muri ivyo bigeragezo vyose turi kumwe n'Umukama, dutegerezwa kumuha ikibanza mu mutima wacu, mu kwama dusenga ubudahengeshanya. Ubwa gatatu, umwigishwa wa Kristo abwirizwa guheba ivyo atunze vyose. Uwudahevye ivyo atunze vyose ntashobora kumbera umwigishwa. Imana niyo nsa ibwirizwa kugira agaciro ka mbere mu bintu vyose dutegerezwa kwitwararika mu buzima bwacu. Umuntu arashobora guhitamwo kubaka umunara cyangwa gutanguza indwano, ariko iyo abonye atabishoboye arashobora kubiheba. Ariko rero ugukunda Imana n'inguvu zacu zose si ikintu ushobora gukora canke ukareka. Nico kintu conyene nyabuna kimwe rudende cama cihutirwa mu buzima bwacu kandi dutegerezwa. Nico gituma rero duhitamwo guheba vyose kugira ngo tunywane n'Imana idukunda kandi dukorera ubwami bwayo. Ugukunda nk'uko Tereza w'umwana Yezu bitwigisha ni ugutanga vyose, ni ukwitanga wowe nyene ubwawe. Umwe wese bivanye n'ivyo arimwo hamwe n'umuhamagaro wiwe, niyihweze yitonze kandi atibabarira ivyo yategerezwa guheba kugira ngo abe umwigishwa w'ukuri wa Kristo abereye ubwami bw'Imana. None jewe vy'ukuri nahevye iki? Ku vy'ukuri nategerezwa guheba iki? None ndindiriye iki? Dusabe. Mukama Mana yacu, wewe uri ubuhungiro bwacu, turagukengurukiye ku ngabirano y'ubuzima waduhaye. Nuduhe inkomezi zo kubaka ubuzima bwacu ru Kristo, mu kwama dufata umwanya ukwiye wo kwicara iruhande yawe, kugira ngo tukureke wewe nyene utwigishirize ibiguhimbara. Nuduhe inkomezi zo kwama twubaka ubuzima bwacu ru Kristo, mu kwama dufata umwanya ukwiye wo kwicara iruhande yawe, kugira ngo tukureke wewe nyene utwigishirize ibiguhimbara. Niho rero dufashijwe n'inema yawe tuzoshobora kwikorera umusaraba wacu mu gutakure nk'akanuka ico cose kiri mu rukundo rwacu no mu butunzi bwacu kitubuza kugukunda kuruta vyose no gukundana nk'uko Kristo yadukunze. Imana mushobora vyose, rukundo rwuzuye ikigongwe, yo Data na Mwana na Mutima Mweranda, nibahezagire. Amen.